umuntu tuvuga yuko atakuzi ino game kubera bafizo kubera baroriro kubera banziza Desire no kuri kimana ngaho babahohoteye umunyamuji ativye amafaranga ngo aje kuraba Loriro yasohoye album osiwe abo bantu twakuze dukunda turafise aho dukeneye kubabona uno munsi turafise kumva umugani baducira jewe ivyo mvuga ibintu bizova mu kanwa kiwanje bigasohoka ari jewe nabivuze ibyo ndavyemanga ibihumbi 4 kwijana nawo ntwara muri senare ukambaza ati simbizi ibi warabivuze ego narabivuze mugabo ivyo wewe watahuye jewe ivyo ntibindaba niyo mpamvu abantu bavuga ngo simbizi ngo sabe ikigongwe ngo waranyereye kuri Fizo ngo waragizike namugati nanyereye gute Johnny vuga ivyanje mugatahura ivyanyu namakosa yiwanje yahunze gukwepa pye hari abantu bakwepa bakavuga ati baramze abana aho utari burare uhava kare voilà ni Fizo nyene yavyivugiye Diamond ntumubone ari buraya abi Dar es Salaam hajya bari karagenda bari mu kazi ajya maturnagira mugabo residence yi officiel ni Dar es Salaam mubitahura ivyo nubone ngo kofi ngo turumana ngo ari Paris ariki hari abagiye mu kazi mugabo residence yiwe iri ikinchasa uri mu icone uri mu legende wakoze vyinshi haburiki kugira ubi Bujumbura ayo maturne uyajemo mugabo utayi Bujumbura Fizo tumukeneye Bujumbura nari nati paeje yaramuhaye amahera none buri giyo tuduzi Gitega nitubona ko tugenda kumusupporting nitumugira publicité ya gusa Sakbi ngugiye yavuze ngo leta ngo nifasha abasani cyayibaza rero nk'uwo mugambi Fizo yasabiye amahera tumenye hama tukawusupportinga nambara umugambi uhari uri kurakora uri fonctionnaire ivyo nivyo mamukwiye kumubaza mwebwe muri hiyo mu nambari mu dag mufise ubwo TV nambari ubuki ntabwo nzi ivyo nivyo mukwiye kubaza yambu bene wacu uwinkeneye kuzokwama ndabahereza usangira ijambo imisi yose ndabahereza ijambo imisi yose muze mugira subscribe kuri YouTube yanje yasimbizo Semavumba Facebook yanje mugira ama partage Instagram mugira partage abona TikTok bisako ndayikoresha X mugira follow nishimira ababa badukurikirana abarenga 40 kuri YouTube abarenga 180 bo aba kuri surtout kuri Facebook ari abantu benshi bagora kumfollowinga kuko bibasaba bafise ama carte Visa carte Visa aba followers kuri Facebook ari ibintu twagize twanyanyuye kugira followers banyabo baze mukiyabona kugira aya makuru azarabashikira n'ingoga bisaba kuriha amafaranga menshi ni $1 gusa ku kwezi si menshi $1 gusa ku kwezi nibyo ugomba kuriha kugira uzurasa urakurikirana Semavumba rero nagomba ndabwire about Oze Logistic Company. Oze Logistic Company ni company iri ngaho mushobora kugira amakomande y'imiduga. Nimero zabo ni 61 789 550 61 789 550 31 majana 789 majana 550. Musome kuri yo ntuzenya yo cover iri ngaho murabona aho nimero za Oze Logistic Company. Ikibafasha nuko barabazanira imiduga ku giciro ciza kandi imodoka ikagushikira umutima utasimbye kubera biratandukanye na bya bindi mushobora kugura imodoka ntuzi ko iyo modoka d'abord site wayiguriye ko ari site izwi ntuzi yuko umuntu wayitumye azoye gushikanira amahoro kubera wewe umva uvuga ati jewe ndigiriye ku machine ndayikomandiye ndaravye kuri site iriko nambari site idandaza
iri Dubai cyangwa iri muri Japan wowe ntubuzi yuko abantu ari abasuma cyangwa baki mugabo Oze Logistique Company irafise amasite officiel amasite meza amasite y'isuku bonyene buza ati nshaka kabido kakaronka nshaka benzo kayironka nshaka actros ukayironka ubwoko bwose bw'imodoka haba ari imodoka electrique haba ari imwe mazutu haba ari ama hybride zose uvuganye na Oze Logistique Company ukaba telefona kuri 6789 550 iyo modoka iragushikira kuko bonyene bari charge navyo wowe gusa ubahereza amafaranga ubaha inoti yawe bakayigukomandira hama bamaze kuyikomanda uca wiyicarira gusa indwi zibiri bona baza bakudodorera muhira ati imodoka yawe nginga yambaye plaque iriko kira kitu imodoka bayigusanza muhira imeze neza ari imodoka y'umutonore sukuvuga ngo bagurishiza imiduga ngo yongana no barakugirira commande procedure yose y'imodoka guhera kuyikomanda kuyisafirisha gushika Dar es Salaam cyangwa Mombasa kuvayo gushika igusanze ahuba mu nzu ata stress utavuga ati none no we gusa ni Oze uba indwi zibiri gusa ubona bakuzaniye imodoka yawe muhira rero naharonje nababwira ati muze murarondera abantu bazima kugira n'abantu baje kuzana ama solution atuma umuntu badahungabana ugasanga umuntu yagize AVC kubera yasavye nk'ideni ugasanga nk'ubu yasavye credit yo kugura imodoka bamuhaye hama iyo modoka igacigwa mu nzira mugabo nk'aho avuga ati amafaranga yanje nasavye nayatanze muri Oze Logistique Company ubuzi neza yuko iyo modoka izogusanga aho uri kandi uguma witekaniye kubera ubufise abo ubaza iyo yari ikintu cyambere cyo kubasigurira impamvu ya Oze Logistique Company company nziza iguhereza imodoka ikagushikana neza bakorera kwa Siwoni niho bakorera ubakeneye nabo telefone zabo ni 6789 550 urashobora gusanga Oze Logistique Company aho ikorera ico ni cya Oze Logistique Company ubu naho rero ngomba nze kuri jewe rero hari abantu bamaze imisi bambira urabona wese mbizi urabona Fizo tata parara trere Fizo ni mungana Fizo niki ego ndemera 200% yuko Fizo aranduta numu grand frère adukundishije ino game iratwemfa abantu benshi twakunze ino game umuntu tuvuga yuko atakuze ino game kubera ba Fizo kubera baroriro kubera banziza Desire nukuri kimana ngawe babahohoteye abamuhisi basa mova mix kira dodora hariho abitwa bande Das J ba J Kizo urugamba hari bantu benshi Barik dog black is black sibyo umunyamuji ativye amafaranga ngo aje kuraba Lolilo yasohoye album osiwe umunazi yuko ativye inoti agiye kuraba album ya Lolilo basohotse ndibuka mu Buyenzi kuri In God We Trust Studio hari hano hajya kuri 11 mu nyuma havuye abakisu record gato kwa Sheari hari hanacafiko kuri 11 Fizo na Lolilo abavyibuka kwa Sheari ndamuramutse sana Sheari umusaza wanje ndamwemera sana so baradukundishije umuziki baradukundishije game kabisa turayikunda pepe ico ngombye kuvuga niki abo bantu twakuze dukunda turafise dukeneye kubabona uno munsi turafise kumva umugani baducira ndasubiyemo jewe ndi responsable je suis responsable w'ivyo mvuga ivyo mvuga ndavyemanga mugabe ivyo utahura je ntavyo nemanga pe jewe ivyo mvuga ibintu bizova mu kanwa kiwanje bigasohoka ari jewe nabivuze ivyo ndavyemanga 400 kwijana nawo ntwara muri senare ukambaza ati simbizi ibi warabivuze ego narabivuze mugabo ivyo wewe watahuye jewe ivyo ntibindaba niyo mpamvu abantu bavuga ngo simbizi ngo saba ikigongwe ngo waranyereye kuri Fizo ngo waragizike namugati nanyereye gute
Jo nivugiye ivyanje mugatahura ivyanyu n'amakosa yiwanje. Jo nivugiye ati umusaza Roriro ivyo ariko arabamwo mugenzi we yabimenye kare acari poterea cari cikira kugira ntibizobabona. Muravyumva nuko hari ahantu twebwe no munsi twari dukeneye kubona Roriro, twari dukeneye kubona Fizo tutababona. Je Fizo yaranyandikiye maze gukora kiganiro mvuze yuko umujama navuze yuko yanyereye yahunze gukwepa pye. Hari abantu bakwepa bakavuga ati baramze abantu aho utari burare uhava kare. Voilà, ni Fizo nyene yavyivugiye. Fizo yavuze ati aho utari burare uhava kare. Rero ukunyerera Fizo yagize ni kumwe kwa aho utari burare, aho atari burare we yaba yarahivira kare. Arondaronse ijambo rimeze neza rihwanye n'ivyo nyene yivugiye. Voilà, Fizo yabonye ati ahantu sindi buharare reka ndahave kare. Je mu 2017 mu 2017 jewe jenyene kuri mikrofone yiwanje, jewe jenyene naramubajije Fizo ati haburiki kugira ube mu Burundi uja kugira vacances Buraya. Abastare bose mubona Diamond ntumubone ari Buraya abi Dar es Salaam, hajya bari karagenda bari mu kazi ajya maturnagira mugabo residence yi officielle ni Dar es Salaam. Abari byo umva ngo ba Koffi Olomide, abari imvyi umva ngo ba Fally Ipupa baba ikinshasa, niyo baba mubitahura ivyo. Nubone ngo Koffi ngo turumona ngo ari Paris ariki hari abagiye mu kazi mugabo residence yiwe iri ikinshasa. Ba Fally Ipupa ba ikinshasa, aba Inosbi ba ikinshasa. None haburiki kugira na nishora mubaje ati none na wewe uri mu icone, uri mu legende wakoze vyinshi, haburiki kugira ubi Bujumbura ayo maturne uyajemo mugabo utayi Bujumbura. Ico cyari kibazo nibaje kandi cyari très simple. Ico agenda kimubaza yaciye atangura amaprojet. C'était en 2017 yari yashikiye kuri maison de passage iri kumutanga aho duze mutanga iri ya hôpital militaire. Hari maison de passage raho iri hajya niho yaba nahamubona yaciye akora amaprojet, arakrea za Bantu Boy, aragira ibiki, arakora amaprojet amuzanira agenera ama revenu ngaha. Mugabo nituzi mu mpera zavyo vyahereye kuko nusho umva ivyo nari ndamubajije ico kibazo cyahwanye n'imigambi yotuma yibera ngaha nyene ubuzima bukabandanya ngaha hama bikaduga, sivyo? Rero hari ibintu tutamenye. Fizo tumukeneye Bujumbura, nitumukeneye tumva ngo ari Buraya ngo ari hehe. Naho ucumva abantu ubupeti bwose buza umuduga kubera umuntu umwemera umuha respect, ukabona raje uno munsi ari mwibari ry'abari hariya na hariya na hariya bisheboneka nabi. Niyo sense jewe nabivuzemo. Fizo tumukeneye Bujumbura, tumukeneye imigambi y'Ibujumbura, dukeneye tubone n'imigambi yasabiye amahera, sivyo? Twiyumve ko natwe turi ku kiva ariko usanga nanje nk'iyo ma projet tunayimenye tumuhe promotion n'umusani wacu. Nari nati Paeje yaramuhaye amahera, none buri giyo tuduzi Gitega nitubona ko tugenda kumusupportinga nitumugira publicité ya gusa. Abandi bafise ama jardin, bafise ama restaurant na manini yarahambaye gusumbira ni yari nati baturondeye ni ebana tubakubita facture mugabo neri kubera ruwacu tuzi neza yuko umugambi yagiye gupresenta muri leta imuha amafaranga n'umugambi wacu ujya neri ni gwacu turamusupportinga. Satbi nguye yavuze ngo leta ngo nifasha abasani, Satbi yabivugiye kuri aeroport. Mugabo jewe ncenerekana ingene nivugira ati yarasavye Fizo yarahawe amafaranga na leta no ico kumutagifasha ati kumbe Satbi yaratubeshe. Uno musi ndiko ndaraba aba journalist abantu bose bahereza microphone Fizo nta numwe mubaza about ati none ko simbizi yavuze yuko Paeje yaguhaye amahera. Nivyo cyangwa sivyo bagomba bamubwira ibintu by'ama nonsense, ibintu bidakenewe ngo simbizi yavuze ko wahunze ngo wahuze ngo amadeni. No, sivyo navuze je ko Fizo yahunze deni.
sivyo navuze ndabisubiyemo namwe mwatawe yuko murasubira mu kiganiro kiri kuri Pico Media mugende mugisubira mu mucumvirize neza mwumve sans ko reko ndishura ku vyashikiye Lolilo kwa Lolilo aho hambere ntawavuga Lolilo atavuze na Fizo cyangwa karorero ka mugenzi we nawe nafise abana bakuze bari mu rungane gugu umwana wanashaka abana bafizo banasumba n'umwana wantuzenya wa Lolilo ujya mwana wa Lolilo ni mutoya ko bana bafizo cyangwa ati Fizo wewe yabonye ati aho utari burare ndahave kare ibishikiye mwene wacu nanjye ntibizombe ko mbona murumva mgamwe mugacamwe ngo yahunza amadeni no nivyo mwe mwagombye gutahura mugaje mvize ivyanje navuze ico ni kimwe higira kabiri nta numwe karamubaza ati none ko Sakbi yavuze yuko leta itabashigikira atabugi baha ko Simbizi yavuze yuko Paeje yashigikiye Fizo iramuhereza iramuha financement irafinance ama projet yiwe ko mutari mubaza no tukumenye muri ivyo tuvuga ivyo dushaka kumva tuvuga ivyo dushaka kuvuga gusa mere twerekane n'ibindi nambura musi Fizo yarahawe support na gouvernement iramuhereza irafinance projet yatanze iyo projet ni yahe irihe ihari tuyimenye hama tuyipromoting nyene projet ya avance tuyigirire promo kubwo n'abarundi avuga bati haro projet ihari uno musi ndazi umuntu afise amaze gushika afise chiffre d'affaires y'imiliyaridi kazinga yahereye ku miliyoni namba ari 50 yawe na Paeje bariho kubera iki baratahuye barakora barabasupported cyabibaza rero nk'uwo mugambi Fizo yasabiye amahera tumenye hama tukawusupportinga namba ari umugambi uhari uri kurakora uri fonctionnaire ivyo nivyo mamukwiye kumubaza mwebwe muri hiyo mu namba ari mu dag mufise ubwo TV namba ari ubuki ntabwo nzi ivyo nivyo mamukwiye kubaza mukagira ibintu bidufasha twese bituzuza twese niko Sakbi yavuze ibi ngo leta ntidushigikira none Simbizi ko yavuze ibi navyo nivyo hama Fizo akishura avyemera akavyemera byakana kabye ntangorane mugabo nta numwe nigeze mbona mubaza ico kibazo Chavuga ati rero jewe sindi responsable ivyo mamugombye gushikiriza mamugombye gutahura ni nk'umuntu amubwiye ngo je ngo ndabura ama content jewe nta content nishobora kubura na Fizo arabizi peut-être namba muri bagi bantu yavuze ngo ni mburu ndibaza ko atari je ndi mburu kuko je mfise shaka ubunyene intambara muri Kongo ntizirahera ndafise kubandanya makuru yo muri Kongo kandi ebana konti zo muri Kongo zozo ebana ndazumva neza kandi ndazitahura kubera muri Kongo narabaye impunzi kera yose ni ibintu tuvuga hari mirima y'abantu ngara abantu bakeneye bafise ibiraya bariko bararima bafise ibigori joje ngene mfise imirima ndiko ndarima iyo ndima hariya yose n'ama content je ngira ko abantu bakabiraba hari inga zuzuye mu masoko abantu bakeneye kumenya ibiciro biri exact iyo umurimyi yarimye bishika ku isoko biri kurangara byose n'ama content ngamwe mukeneye kumvye mushaka kumva c'est à vous c'est pas moi rero je sinzobazwa ivyanyu ibyo mwatahuye je nzobazwa mbazwa ivyo je mba nashikirije bimvamwe mwebwe mvuze ibi mugatahura ivyanyu mukeneye gutahura muzo bitahura uko sinzobajajinga kandi ebana je ntibabinda rero je ndisimiza Semavumba ubu ku munsi niyemeje kuza ndabahereza ibiyago mwenibi nzanga ndabagorora mpaka mwese ndabashize ku murongo je ndisimbizi wa Semavumba Imana ikomeze kubafashiriza mu vyanyu no mu banyu mubandanye kandi mubandanya mukora imigambi ishobora kubateza imbere dushikira ivyacu ndarababwira kandi neza yuko ubu igihugu ni cyacu amahoro ni gwacu n'amabati yacu ya super bati BG28 BG32 n'imisumari gwana kuri 3 cm n'umusumari urenga umusumari wose ushaka ukawuronka ndisimbizwa Semavumba ndabakunda cyane.